Muy buenos días, amados mwaramutse amigos y bakundwa hermanos nshuti na bene data presentes. muri hano. Es para mí una bendición Kuri jewe grande n'umugisha estar con udasanzwe ustedes kubana namwe en esta ocasión muri kano para kanya compartir unos kugira ngo momentos dusangire de umwanya compañerismo w'ikiyago espiritual cyo mu buryo bw'impwemu, alrededor de la palabra de tuyage Dios ku ijambo y su ry'Imana programa hamwe no ku mugambi wayo correspondiente uhwanye a este tiempo en el cual n'iki gihe nosotros twebwe estamos viviendo. turiko turabamwo. Nuestro tema para esta ocasión Icigwa cacu muri kano kanya anunciado en el programa es icatangajwe muri no nteguro ni ibanga rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru. sobre ese misterio mayor del reino de los Kuri iri cielos. banga rikomeye ry'ubwami bwo mu Vamos ijuru a ver lo que Cristo tugiye nos kuraba dice ico Kristo y veremos atubwira, las diferentes kandi turaza kuraba escrituras ivyanditswe que hablan bitandukanye de ese misterio. bivuga kuri rino En San banga. Mateo capítulo 24, Muri Matayo verso igice ca 24 1 al umurongo 3, wa mbere kugeza ku wa dice gatatu de la siguiente manera: haravuga uku gukurikira: Cuando Jesús salió del templo Yesu arasohoka y se ava mu iba, rusengero, se acercaron sus akigenda discípulos para abigishwa biwe mostrarle los baramwegera ngo edificios del bamwereke templo. inyubako y'urusengero. Respondiendo él, Arababwira les dijo: ati, ¿Veis todo esto? nimubona ibyo De byose, cierto os digo ndababwira que ukuri, no quedará aquí aha piedra sobre ntihazosigazwa piedra ibuye que no rigeretswe ku sea rindi derribada. ridasamburiwe Y hasi. estando él sentado Yicaye en el monte ku de los musozi olivos, wa Elayono, los discípulos se le abigishwa acercaron biwe aparte, baramwegera diciendo: bihereranye, Dinos, baramubaza bati, ¿cuándo tubwire serán estas ivyo cosas? bizobaho ¿Y qué ryari, señal habrá kandi ikimenyetso de tu kizoba iki venida c'ukuza y del kwawe fin nica del umuhero siglo? w'isi? En este mismo pasaje Muri iki gisomwa nyene continúa Cristo hablando Kristo abandanya avuga, cuando se llega kandi igihe a la hagera, parte igihe de las yashika señales ku gice c'ibimenyetso, fin del siglo y la señal de su venida. ikimenyetso c'umuhero w'isi n'ikimenyetso c'ukuza kwiwe, ku En el murongo verso 27 ku murongo wa de mirongo ibiri adelante n'indwi dice: uhereye aho ukabandanya Porque haravuga como ngo, el relámpago que sale del nk'uko oriente, umuravyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iyo urirengera, así será también niko la kuza venida k'umwana del Hijo w'umuntu del Hombre. kuzomera. Porque donde quiera que estuviera el Aho cuerpo umuvyimba muerto, uri allí hose, se juntarán niho las ibinyakabaka águilas. bizokoranira. Inmediatamente después de la Hanyuma tribulación y'ayo de aquellos marushwa días, y'ico el gihe, sol se oscurecerá, uwo mwanya y la izuba luna rizocura dará su umwiza, resplandor, n'ukwezi y las ntikuzoba estrellas kucaka umuco caerán wako, del n'inyenyeri cielo, y las zizokoragurika potencias de los zive ku cielos ijuru, serán n'ivy'inkomezi vyo mu conmovidas. majuru bizonyeganyizwa. Entonces aparecerá la Ubu señal ni del ikimenyetso Hijo del c'umwana Hombre en w'umuntu el cielo, kizobonekera ku y ijuru, entonces niho lamentarán amoko yose yo todas las mw'isi tribus de la azoboroga. tierra, y verán al Hijo del Hombre Bazobona viniendo sobre umwana las nubes del w'umuntu cielo aje mu bicu vyo con ku ijuru, poder y ari gran n'ububasha gloria, y n'ubwiza enviará sus bwinshi. ángeles con gran voz Azotuma de abamarayika trompeta, biwe y n'ijwi rirenga juntará ry'inzamba, a sus escogidos bakoranye de los abatoranijwe cuatro biwe bave vientos, mu birere desde un bine, extremo del guhereye cielo ijuru ritangurira hasta kugeza el otro. iyo riherera. Que Dios Ese Imana bendiga nuestras almas yohezagira con su ubugingo palabra y bwacu nos ikabuhezagiza permita ijambo ryayo, entenderlo. ikatwemerera Nuestro tema, kuritahura. como les dije, Icigwa es cacu el nk'uko misterio nababwiye mayor ni ibanga del rikomeye reino de ry'ubwami los cielos. bwo mu Pueden ijuru. tomar asiento si Murashobora quieren, gufata la verdad. ivyicaro vyanyu. El misterio mayor del Ibanga reino de rikomeye los ry'ubwami bwo mu cielos es la ijuru venida del Señor. no kuza La k'umwami. venida del Señor Ukuza tiene dos k'umwami partes. gufise La ibice primera bibiri. venida de Cristo Ukuza fue kwa mbere kwa cumplida Kristo 2000 años kwashikijwe mu atrás, myaka ibihumbi bibiri iheze. y la segunda venida de Ukuza Cristo kwa está kabiri kwa prometida Kristo para ser nako cumplida kwarasezeranijwe en ko el día kuzoshitswa posterior. ku munsi wa Y nyuma. ahora, Rero para poder comprender lo que será kugira ngo dushobore gutahura la segunda venida de Cristo, ukuzoba ari es ukuza kwa menester Kristo, conocer lo que ni fue ukumenya, la primera ni ukubanza venida de kumenya Cristo. Por eso ukuza es kwa que mbere kwa Kristo ko kwagenze. Nico gituma abantu ari bo habrán creído bazoba barizeye. la primera Abantu venida bazoba de barizeye Cristo, kuza kwa mbere kwa los que Kristo luego nibo tendrán la hanyuma oportunidad de bazogira ver el ihigwe cumplimiento ryo de la kubona segunda gushitswa ko kuza venida kwa de kabiri Cristo. kwa Kristo. Y Kandi es la iglesia del Señor ni ishengero Jesucristo ry'umwami Yesu la que Kristo por niryo 2000 años ha mu estado myaka esperando ibihumbi bibiri ryamye la ririndiriye segunda ukuza venida kwa de kabiri Cristo. kwa Kristo. Ahora, ¿qué fue None la primera venida de Cristo? ukuza kwa mbere kwa Kristo kwagenze gute? Conforme Twisunze a las profecías ubuvugishwa de
Isaías bwo muri capítulo Yesaya 40 igice ca y 40 verso 3 umurongo wa en gatatu adelante. ukabandanya, Vean ustedes mwumve lo que namwe fue la primera venida de uko Cristo. kuza kwa mbere kwa Kristo kwagenze. Voz Haravuga que ngo clama ijwi en el ry'usemerera ati preparad nimutegure inzira camino y'uhoraho a Jehová. mu bugaragwa. ¿A quién Mbega ninde le estaría preparando el camino? ryari kuba ririko Esta ritegurira voz inzira clamando en rino el jwi desierto, risemerera mu y bugaragwa? esta voz clamando en el Kandi iri desierto jwi fue risemerera mu Juan bugaragwa el ryabaye Bautista. Yohana ¿A quién le umubatizi. estaría preparando el Ninde yari camino? kategurira Dice, inzira? preparad Avuze camino ngo a quién? nimusenere A inzira Jehová. nde? Uhoraho. Enderezad calzada en la soledad. Musenere Imana yacu quién? inzira y'iroro mu A bweranyange. nuestro Bayisenera nde? Imana Todo yacu. valle sea alzado, Umwonga y bájese wose todo monte y uzokuzuzwa collado, n'umusozi y wose los n'akarambi torcidos se bizoringanizwa, ahari enderecen, y lo udutumba áspero hazotega uduhoro se allane. ducika ikiyaya, Y se manifestará maze ubwiza la bw'uhoraho gloria de buzohishurwa, Jehová. Y toda carne kandi abafise umubiri bose juntamente la verá, bazobonera porque la rimwe, boca de Jehová kuko akanwa ha k'uhoraho hablado. ariko kabivuze. Voz que decía, Ijwi da ry'uvuga voces, y yo ati respondí, semerera, ¿qué tengo uwundi que decir a ati voces? nsemerera Que iki? toda carne es Utu abafise hierba, umubiri y toda bose su gloria n'ivyatsi, como flor ni del ivyatsi campo. gusa, La hierba se n'ubwiza seca, bwabo y la bwose flor- y la bumeze flor se nk'amashurwe marchita, yo ku porque musozi, el viento de ivyatsi Jehová biruma, sopló amashurwe sobre agakabirana, ella. kuko impwemu Ciertamente z'uhoraho como la hierba es el zibihuhako. pueblo, sécase Ni ukuri la abantu hierba, n'ivyatsi marchítase gusa, la flor, ivyatsi mas biruma, la palabra amashurwe del Dios agakabirana, nuestro ariko ijambo permanece ry'Imana yacu para siempre. rizohoraho ibihe bidashira. Súbete sobre un monte Yewe alto, ubarira anuncia Siyoni el oro de ubutumwa Sion. bwiza, duga Levanta umusozi fuertemente muremure. tu voz, Yewe ubarira anunciadora Yerusalemu de ubutumwa Jerusalén. bwiza, semerera Levanta, cane no ushimitse, temas, semerera y las ciudades de ntutinye, Judá, ubwire ven ibisagara aquí vy'i Buyuda, al Dios vuestro. utehe Imana yanyu. ¿A quién estaría preguntando? Ninde yari kuba ariko arerekana? Esta voz clamando Iri en el jwi risemera desierto, mu bugaragwa ryari kuba dice- ririko ryerekana nde? dice aquí, Aha haravuze ngo ved aquí al Dios vuestro. utehe Imana yanyu. A ese le estaría preparando el camino. Uyu niwe yari kubategurira inzira. Intego zo kuza kwa mbere kwa Kristo, Yohana umubatizi yari kubategurira inzira. Dios de Israel, Imana ya que Isirayeli vendría yari en kuza carne humana. mu mubiri w'umuntu. Ese sería Uyo yari kuba ari Mesiya, umusigwa, hombre ungido, kandi yari kuba ari umuntu asizwe umwuzuro w'Imana ya Isirayeli, donde aho el Dios de Israel Imana ya estaría Isirayeli orando yari con kuba su cuerpo teofánico mu mubiri dentro wayo wa de teofaniya aquel iri imbere cuerpo de carne. muri urya mubiri w'inyama. He aquí que Jehová el Señor Ewe uhoraho vendrá Imana con poder. azoza afise ¿Y ubushobozi. quién vendría? Ninde yari El kuzoza? Señor Jehová. Ni uhoraho Y su Imana, brazo señoreará. kandi ukuboko kwiwe He aquí que su kuzomutwarira. recompensa viene Raba con él, azoza y azanye su paga impera, delante kandi inyishu yiwe de su rostro. iri imbere Como yiwe. pastor, apacentará su Azoragira rebaño, umukoko wiwe y su brazo nk'umwungere, llevará los azoterura corderos, y imyagazi en mu su maboko seno los ayitware llevará. mu gikiriza, Pastoreará kandi suavemente zonsa a las azoziyobora recién buhoro buhoro. paridas. Ahora vean ustedes, Rero mutege ugutwi mwumvirize ¿quién vendría? uwo ari ¿A kuzoza, quién le estaría preparando el camino aquella voz en el uwe desierto, el cual uwo fue rirya jwi Juan el Bautista? risemera mu Le bugaragwa estaría preparando ryari el kuba camino ririko ritegurira al inzira, Dios ariryo de ryari Israel, Yohana umubatizi, al ryari Jehová kuba ririko del ritegurira Antiguo inzira Testamento, Imana ya Isirayeli, al ángel uhoraho mu isezerano rya del kera, pacto. marayika Lo mismo w'isezerano. nos dice el profeta Ivyo turabibwirwa Malaquías en el n'umuvugishwa capítulo 3, Maraki mu gice ca donde gatatu, dice, "He aquí, aho avuga ngo yo envío mi umve mensajero, ngira ntume el cual integuza prepara el yanje camino induraniriza inzira delante de mí." imbere ¿Quién está yanje. enviando Ninde su mensajero? yarungitse intumwa El Dios de yiwe Israel. n'Imana ya Y Isirayeli, preparar el camino delante kandi de quién? yategurira Del inzira Dios imbere de yande Israel, que imbere vendrá y'Imana ya Isirayeli en carne humana. yari kuza mu mubiri Y w'umuntu, vendrá súbitamente a su templo. kandi umwami el murondera Señor. azoshika Ahora, ¿quién giturumbuka fue? mu ¿Quién rusengero preparó el rwiwe. camino? None Fue Juan yari el inde Bautista. yari kamutegurira Y vendrá inzira? Yari súbitamente Yohana a su templo umubatizi. el Señor, azoza el giturumbuka ángel del umwami mu pacto, rushengero y el ángel rwiwe, del marayika pacto, w'isezerano, a quien vosotros ari we deseáis. ntumwa y'isezerano ¿Quién vendría? munezerererwa. Ntinde yari El Señor, kuzoza? Ni Dios umwami, de Imana ya Isaac Aburahamu na y de Isaka Jacob. na Yakobo, El ángel marayika del pacto, w'isezerano, el ángel de Jehová, marayika w'uhoraho, libertó al pueblo umwe de yarokora ubwoko bw'Ehurayo allá akabakura mu buja hariya muri Egipto. Egiputa. Por eso cuando Nico gituma igihe decían a Jesús, babwira "Muéstranos Yesu al Padre bati y los más", twereke so bizoba él decía, bikwiye, yaravuga "Dijo Felipe, tanto yabwiye tiempo, Filipo Felipe, ati que estoy con vosotros, igihe maranye y namwe todavía ga no me Filipo desconocido, kugeza n'ubu no sabes nturamenya, que yo estoy en el mbega Padre ntuzi y el yuko ndi muri Padre está en data mí, data o nawe akaba viceversa. muri jewe canke nk'ivyo nyene, Y el que me ha visto a mí, kandi ha ko visto al uwumbonye Padre. aba abonye data. Ahora, vean Rero ustedes mutego que gutwi mwumvirize
En San Juan capítulo 1, ko verso muri yohana igice cya mbere umurongo 18 dice, wa 18 "A Dios haravuga nadie le vio jamás. nta El muntu unigénito yigeze Hijo kubona que imana na está en el rimwe seno del umwana Padre, w'ikinege aba mu él gikiriza le cya ha se dado niwe a conocer." yayimenyekanishije. Ahora vean ustedes rero cómo mutego gutwi mwumviriza ingene el Dios invisible imana se itaboneka hace visible yari por medio kwigira de la carne iyiboneka humana biciye mu mubiri de w'umuntu Jesús muri yesu de Nazaret. w'i nazareti. ¿Y kandi quién estaría dentro de ese ninde yari verbo kuba ari imbere mw'uwo mubiri w'inyama? yari kuba carne? El verbo ari que era ijambo con Dios yahoranye y, n'imana y es Dios. kandi ni imana. Dice San Juan capítulo 1, muri yohana igice cya mbere umurongo wa mbere ukabandanya haravuga ngo ubwa mbere na mbere ijambo yariho kandi ijambo yahoranye n'imana kandi uwo jambo yari imana. uwo yahoranye n'imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe. mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. rero muri iki gice nyine cya mbere cyo muri yohana umurongo wa 14 haravuga ngo kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe. ninde yigize umubiri? ni ijambo yahoranye n'imana kandi ijambo yari imana. cyo gituma yesu yashobora kuvuga ati jewe na data turi umwe. ni ukuvuga kubera iki? kuko imana y'aburahamu na isaka na yakobo, marayika w'isezerano, ariyo mana nyine ubwayo mu mubiri wayo wa teofaniya yari kuzoza iri mu mubiri ufatika, kandi aho hari kuba hari imana mu mubiri wayo wa teofaniya iri imbere mu mubiri w'inyama. nicyo gituma yesu yavuga ati jewe data aba muri jewe. murabona kubera ko yari abaye mu mubiri w'umuntu muri yesu. kandi nicyo gituma umuvugishwa Yesaya mu gice cy'indwi umurongo wa 14 yavuze ngo kuko umwami ubwiwe niwe agira bihera ikimenyetso, we azobihera ikimenyetso. icyo kimenyetso cyari kuba ari ikihe? inkumi yari gusama inda ikabyara umwana, kandi yari kuzokwitwa gute? Imanueli. aribyo bisobanura iki? Imana iri kumwe natwe. Imana ije mu muri wayo wa teofaniya ari wo yaremeyemwo isanzure yose. rero yari kuza ikaja imbere mu mubiri w'inyama nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi ku musaba i Karuvariyo. ryari bango kuza kwa mbere kwa Kristo. abantu benshi bari barindiriye kuza kwa Mesiya kugira ngo aze yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, nuko atangure ubwami bwiwe, atangure kuganza mu gihe cyo kuza kwe kwa mbere, kuko ubwoko bw'Abaheburayo ntibatahura mu buryo bugaragara neza ibanga ryo kuza k'umwami. kandi kubera ko mu isezerano rya kera havuga ko kuza k'umwami, kandi ntabwo herekana neza itandukaniro ryo kuza kwa mbere no kuza kwa kabiri kwa Kristo, bo biyumvira, abenshi muri bo biyumvira ko ukuza k'umwami ari kumwe gusa, kandi ko mu gushika azoca ashiraho ibintu byose bivugwa byo kuza kwa Mesiya. ariko bo ntibatahura yuko kuza kwa Mesiya kwari gufise ibice bibiri. ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, kwari kugira iki? ibice bibiri. igice cya mbere yaraje, mu gice cya mbere yari kwigaragaza gute? nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akore ibyaha by'abari mu isi biciye mu rupfu rw'umubiri w'inyama uwo yari afise ngaha ku isi, ari wo wari ufise izina ry'ubucunguzi, ariryo ryabaye Yesu. mbega nihe hari handitse iryo zina? ryari riri ku mubiri w'inyama, wavukiye i Betelehemu mu Yudaya, ukurira i Nazareti. kandi biciyemwo muri inyama, Imana nyene ububasha bwose yari gufata ibyaha byacu byose, umubiri wayo w'inyama ugapfa ku musaraba i Karuvariyo. ibyo byose byari biri mu nteguro y'Imana, mu bwenge bw'Imana, kugira ngo bizogaragare muri icyo gihe, aho bari bamaze gutangura iminsi ya nyuma mu ntango z'ikimpumbi cya gatanu. kuko
el ministerio del Mesías ubukozi bwa mesiya en su primera venida mu kuza kwe kwa mbere se cumplió bwarashikijwe en el comienzo bushikirizwa mu ntango y'ikimpumbi ca gatanu ni ukuvuga en el primer siglo del mu quinto kinjira ca milenio, mbere c'ikimpumbi ca el Mesías gatanu estaba en la mesiya tierra, yari ari ku y del isi año 20 kandi al kuva mu año mwaka wa 30 mirongo del ibiri primer kugeza ku siglo mwaka wa del mirongo itatu quinto w'ikinjana ca mbere c'ikimpumbi ca gatanu kristo yashikije ubukozi bwiwe nuko araheza akora igikorwa ciwe c'umwagazi w'intama w'imana akura ibyaha by'abari mu isi ku musaba ikaruvariyo ariko mwitegereze antes de llevar a cabo imbere esa obra, yo gukora ico gikorwa estaba aquí en la uwo tierra, yari ari ngaha ku estuvo isi en la tierra por yamaze ku isi 29 años y imyaka medio. 29 n'igice ni ukuvuga ko La primera venida de Cristo ukuza tuvo kwa mbere kwa kristo kwagize agahe kagufi cyane 33 k'imyaka años 33 ku isi y kandi tuvo un comienzo kwagize intango que fue ariyo cuando yabaye comenzó en el vientre de igihe María, su cuerpo físico, umubiri we w'inyama watangurira mu nda ya mariya n'igihe yavukira i betelehemu y yudaya luego tuvo un final hanyuma aquí kugira n'iherezo ngaha ku isi en cuanto a su vida ku terrenal. bijyanye n'ubuzima bwiwe bwo ku isi hamwe n'ubukozi bwe bwo ngaha ku isi igihe yapfa ku musaba Él ikaruvariyo resucitó y arazuka ascendió al cielo. hanyuma aduga mu ijuru Y luego, hanyuma en el cielo, mu ijuru ha estado llevando a cabo el ministerio hamye haba ubukozi de sumo sacerdote según el bw'umuherezi orden de mukuru Melquisedec, mu rutonde rwa melikisedeki hariya en el hariya templo mu de ngoro Dios en el cielo, y'imana mu en ijuru el lugar santísimo ahera ha cyane templo h'ingoro de Dios y'imana en el cielo. mu ijuru Y kandi por cuanto kubera ko hariya no podía ser ofrecido hatashobora gutangwa un sacrificio de un ikimazi animalito, lo cual no es c'igitungwa perfecto, arico kitari esos gitunganye sacrificios ivyo bimazi eran para el templo que estaba byari en la ivyo mu tierra que ngoro construyó yari iri Salomón, hariya ku isi iyubatswe y na que salomo en diferentes ocasiones fue kandi mu nshuro restaurado. zimwe zimwe ikaba yagenda irasanurwa barayisambura bakagaruka bakayisanura canke Un nuevo templo bakubaka ingoro o una nshasha reconstrucción canke del templo, bakayisanura iyo ngoro que, kumbure en cuanto a su apariencia ku exterior, bijanye tendría n'ishusho algunas yayo otras y'inyuma cosas, bagashirako cierta utundi apariencia, tuntu ni ukuvuga ngo pero bakayigaragaza de por sí ukundi era el mismo templo ariko iyo aba ari iyo ngoro abrió el nyene santo, ifise el lugar santísimo. igice co hanze ahera n'ahera ha y cane antes de eso pues tenía kandi mbere yaho el bari tabernáculo bafise que construyó ihema Moisés, mose conforme yubatse al diseño que Dios yisunze demostró. igishushanyo imana yari yaramweretse mu ijuru Ahora vean ustedes el rero tabernáculo que mutego construyó ugutwi Moisés, mwumvirize ihema y el ryubatswe na templo que mose estaba hamwe en n'ingoro Jerusalén, yari iri i yerusalemu fue akenshi destruido después, yasamburwa hanyuma reconstruido. igasanurwa representaban que izo ngoro zose zashushanya el iki templo ingoro está en el cielo. iri mu ijuru Y por eso kandi nico gituma las cosas que se llevaban a ibintu cabo vyabera muri iyo ngoro eran muy significativas, byari bifise ico bisobanura gikomeye cyane imbere yo kugaragara kw'imana kuko igishushanyo c'ingoro iri mu ijuru cari kiri ku isi hagati mu bwoko bw'abaheburayo kandi por eso es llamado nico gituma yitwa ingoro y'imana kandi nico gituma imana yavuze que él yuko izoba en su templo, mu ngoro yayo en ese templo que muri irya ngoro sería construido yari y kubakwa colocaría nuko allí su nombre. ishire ngaho izina Y vean ryayo que ese templo no kandi podía murumva ser ko iyo ngoro construido en cualquier itashobora lugar, sino kubakwa ahantu ariho en hose Jerusalem. uretse i yerusalemu Y ahora rero vean ustedes Dios moró dónde? mwitegereza imana yabaye En ese hehe templo, muri irya ngoro En el lugar santísimo ahera del ha templo, cane h'iyo ngoro sobre el arca del pacto, ku mutemere ku isanduku ry'isezerano ku mutemere wo guhongerako hagati y'abakerubi babiri y b'izahabu desde allí kandi iri se ngaho manifestaba yarigaragaza y le hablaba nuko Dios a imana Moisés ikaganiriza allá en el mose Antiguo Testamento, hariya mu en isezerano el rya kera tabernáculo que construyó mu Moisés, ihema mose yubatse luego hanyuma encontramos turabona ko en el templo que construyó mu Salomón ngoro salomo y que yubatse construyeron, hamwe reconstruyeron n'izo en otras bubatse ocasiones canke otras bagiye personas, barasanura ikindi gihe abandi bantu encontramos que Dios estaba turabona ko imana yari iri en medio de los dos querubines de hagati oro, mu bakerubi babiri ba en el zahabu propiciatorio ku o sobre mutemere el wo propiciatorio, guhongerako ku mutemere wo guhongerako en el lugar aho santísimo. ahera ha cane Porque en el kuko cielo mu ijuru
en el templo que está en el cielo, mu ngoro iri mu ijuru Dios está imana en el lugar santísimo, irahera aha cyane ku ntebe yayo y'ubwami, lo cual ari byo está representado bishushanywa en el lugar santísimo, n'ahera aha cyane, en el lugar santísimo, ahera aha cyane en donde está ahari el arca del pacto. isanduku Sobre el ry'isezerano. arca del pacto Ku está isanduku ry'isezerano hari el propiciatorio, que es la umutemero wo tapa guhongerako ari wo mupfundikizo, igipfundikizo del arca del pacto, cy'isanduku y ry'isezerano, ahí tiene kandi aho los dos querubines de oro, hari abakerubi babiri uno b'izahabu frente al otro, bahanganye umwe imbere y'uwundi, kandi hagati y'abo bakerubi babiri ba zahabu la luz de la hari Shekinah, ubwiza bwa shekina, la columna de fuego inkingi estaba allí, y'umuriro yari iri ngaho niho esa yagaragarira. luz alumbraba en el lugar Uwo wari umuco santísimo. wakira No tenía ahera aha cyane, allí otras cosas aho para, nta bindi bintu byari bihari kugira ngo byake nos indica la escritura, pues nk'uko Dios no le tubyerekwa dijo n'ibyanditswe, a kuko Moisés Imana que yari colocara yabwiye Mose allí yuko un aho candelabro yohashyira o candelero. igiterekwa Allí kw'amatara, estaba la presencia de Dios. aho hari hari ukugaragara kw'Imana, kandi cyari ikibanza gito, Era un lugar cyari ikibanza cyari gifise unos 20 codos, imikono 20 20, codos de ancho, imikono 20 y'ubwaguke, y tenía kandi cyari 10 gifise codos de imikono alto. 10 y'uburebure Y también uduga hejuru, encontramos ndetse que kandi tenía, turabona yuko cyari gifise era cuadrado, cyari icumba c'ikwadarato, más pequeño del cyari templo, ikibanza gito pero cyane era el c'ingoro, lugar ariko cyari donde ikibanza Dios estaba. aho Imana yari O iri. sea, que era Ni grande, ukuvuga yuko icyari no gikomeye por el tamaño, sino ntibwari ubwaguke bw'icyo cumba, ariko ni kubw'ikintu cyari kiri ngaho, kandi cyari kiri ngaho el más grande nicyo cyari gikomeye cyane, gihambaye kurusha ibindi byose, umuremyi w'amajuru Lo que lo hacía n'isi. grande, Icyatuma icyo cyumba kiba icyumba gikomeye cyane kwari kugaragara kw'Imana. ahora Rero ven ustedes cómo mwumvirize ingene allí estaba aho hari todo lo que está en el ibintu cielo, byose estaba representado biri mu ijuru allí. byari bishushanyirijwe ngaho, Y kandi viniendo Dios en la Imana columna de fuego y ije entrando mu en ese nkingi templo, y'umuriro ikinjira y muri iyo ngoro, morando en el lugar ikaba santísimo, ahera ha cyane, nos muestra bitwereka su venida ukuza kwayo, al pueblo hebreo primero, ije en su mu primera bwoko venida, bw'Abaheburayo y bwa mbere luego, mu kuza kwa mbere, para el día posterior, hanyuma ku nos munsi wa muestra nyuma allí bitwereka ngaho segunda ukuza venida, kwa viniendo a su kabiri, templo, que es su ije iglesia, mu ngoro yayo entrando ariryo al lugar shengero santísimo, ryayo, ikinjira desde ahera el ha templo, cyane nk'ingoro en yo donde muri llama mpemu, junta aho a todos ihamagara sus ikegeraniriza escogidos. abatoranijwe Y bose, kandi es sobre ni el propiciatorio ku en mutemere wo donde guhongerako aho encontramos que Dios está, tubona ko Imana yari y iri, en el cielo kandi mu ijuru naho Kristo como Cordero de Dios, nk'umwagazi w'intama y como w'Imana, sumo sacerdote ha estado nk'umuherezi mukuru allá yamye en el lugar santísimo, ari hariya haciendo ahera ha intercesión cyane, ariko aratuvuganira, avuganira abatoranijwe bose bava mu ntambuko en etapa. uja mu Él ha yindi. estado en We el lugar yamye de ari intercesión, mu kibanza que en el cyo templo kutuvuganira, era aho mu el ngoro propiciatorio que hari estaba sobre ku mutemere wo el guhongerako arca del wari pacto. uri ku isanduku ry'isezerano. Y ahora Rero en la iglesia del Señor mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, Cristo en su Kristo segunda venida, aje mu kuza kwe kwa kabiri aza a su templo ku ngoro yiwe, y se nuko coloca akaja sobre el propiciatorio ku mutemere wo en medio guhongerako de los dos querubines de hagati oro, y'abakerubi babiri ba en el día zahabu postrero, ku munsi wa nyuma en su segunda mu kuza kwiwe kwa kabiri, y viene kandi aza con un nombre afise izina que ninguno entiende, ata muntu n'umwe azi colocado en su vestidura. ryanditswe ku mpuzu ahora ziwe. Rero Podemos ver que ese dushobora es el kubona nombre ko iryo nuevo ari izina del risha Señor Jesucristo ry'umwami Yesu Kristo para su segunda mu kuza venida. kwiwe kwa kabiri, O sea, para ni ukuvuga la segunda parte de la mu gice cya venida del Señor. kabiri La cyo primera kuza parte k'umwami. fue Igice cumplida cya mbere como cyarashikijwe Cordero de Dios nk'umwagazi nos w'intama mira a w'Imana mu myaka ibihumbi bibiri viniendo iheze, al pueblo hebreo que aje es mu bwoko el bw'Abaheburayo Israel ariyo terrenal, Isirayeli y en su yo segunda ku venida isi. Mu viene kuza kwe kwa kabiri al naho Israel celestial, aza que kuri es Isirayeli yo mu su ijuru iglesia. ariryo shengero Ambos ryiwe, pueblos
ayo mahanga yose uko ari abiri yose arashushanirijwe mu ihema ryubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo. Nicyo gituma tubona ko bya bindi nyene byaba aje mu ngoro ya Salomo, aje kandi no mu ngoro ya Mose, nivyo biba aje mu bwoko bwo Heburayo nk'ingoro y'Imana, nk'inzu y'Imana, hanyuma aje no kwishengero ry'abanyamahanga nk'inzu y'Imana. Rero nimba ryabaye ibanga ukuza kwa mbere kwa Kristo, nubwo ritari ryavuzwe ko ari ibanga rizoba rinyegejwe mu mwuzuro, ariko hari haravugishijwe ku bijanye no kuza kwa mbere kwa Kristo ikibanza aho azovukira i Betelehemu muri Yudaya. Hari haravugishijwe kandi ko azovyagwa n'inkumi. Kubw'ivyo rero azoza biciye mu kurema kw'Imana ataruhara rw'umugabo rugiyemwo, kandi hari haravuzwe n'ibintu byinshi bizoshikirizwa muri Mesiya. Nk'akarorero, hari havuzwe yuko azoba ari umunyanazareti, ndetse n'ibindi turabona ko byongeye hari havuzwe yuko azoba ari uwo mu bwoko bwa Heburayo. Ariko ku bijanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo biciye mu vyanditswe, nta n'icanditswe na kimwe tubona kivuga gifoboye igihugu, igisagara, ikibanza c'ukuri aho ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzoshikirizwa. Nubwo ivyo byose biri mu bishushanyo hamwe n'ubuvugishwa bwa Bibiliya n'imigani y'Umwami Yesu Kristo hamwe n'iy'intumwa ndetse n'abavugishwa mu isezerano rya kera hamwe n'abavugishwa ntumwa n'umuvugishwa ntumwa w'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga n'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. We yabaye igikoresho c'Imana kugira ngo atange umuco mwinshi ku bijanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko yabaye umuvugishwa yegereye cyane ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ariko iri niryo banga rikomeye cyane mu banga yose y'ubwami bwo mu ijuru. Iri niryo banga riri mu kimotanije c'indwi, n'ibanga ry'ikimotanije c'indwi, ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi igihe iri banga ryahishurwa mu ijuru habaye agacerere kangana hafi igihimba c'isaha. Iri banga Yesu Kristo bwiwe yararivuze, aratubwira. Reka turabe muri Mariko, reka turabe namba ari aho havuga ku bintu runaka. Haravuga, reka dusome duhereye ku murongo wa 24, uhereye aho kabandanya aravuga ngo, ariko muri iyo minsi hanyuma y'ayo marushwa izuba rizocura umwiza, n'ukwezi ntikuzoba gucaka umuco wako, n'inyenyeri zizokoroka, zizoba ziriko zirakoragurika ziva ku ijuru, n'ivy'inkomezi vyo mu majuru bizonyeganyizwa. Niho bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu ari n'ububasha bwinshi n'ubwiza, canke ari n'ububasha n'ubwiza. Niho azotuma abamarayika biwe akoranye abatoranijwe biwe bava mu birere bine, guhera ku mpera y'isi kugeza impera y'ijuru. Nimwigire ku musukoni umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe amababi agatutuza, mumenya yuko agatasi kari hafi. Umusukoni ushushanya ubwoko bw'Heburayo, kandi agatasi karegereje. Ivyo ni ubwami bw'Imana bwegereje. Ico gituma buri gihe dutegerezwa kugira iki? Iyo dusomye ubuvugishwa dutegerezwa kurondera ubwo buvugishwa nyene ahandi hantu, nuko tukaraba ingene Imana ibwerekana mu bindi bibanza. Nk'akarorero, buno buvugishwa bwarerekanwa muri Matayo 24 no muri Luka 21. Turaba ingene Imana ibwerekana biciye mu buvugishwa, biciye muri Luka mutagatifu
aravuga entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en ati una niho nube bazobona con umwana poder w'umuntu y aje gran mu gloria. gicu ari Cuando n'ububasha estas cosas n'ubwiza comiencen bwinshi a ariko ivyo suceder, ntivyatangura erguíos kubaho y levantad muze vuestras murangamize cabezas, muraramika porque imitwe vuestra yanyu redención, kuko ugucungurwa porque kwanyu vuestra redención kuko que ugucungurwa está kwanyu kuzoba kugize iki cerca, kuzoba o sea, kugira gushike no vuestra kuvuga transformación. uguhindurwa Porque es la kwanyu redención del kuko cuerpo, ni ugucungurwa lo que k'umubiri Cristo nivyo llevará a cabo kristo en este día azokora postrero kuri uno en munsi wa su nyuma segunda abikore venida. mu kuza kwiwe kwa Y kabiri cuando kandi sea vista la señal igihe hazoboneka del Hijo del ikimenyetso Hombre en el cy'umwana cielo, w'umuntu o sea, ku ijuru ni sea ukuvuga vista igihe la hazoboneka venida del Señor en el ukuza cielo, k'umwami ku ijuru dice, y verán al Hijo del Hombre que vendrá haravuga en ngo una nube bazobona con umwana w'umuntu aje poder ari mu y gicu gran gloria. ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi rero Es vista la venida del Señor haraboneka en el ukuza cielo, k'umwami en una nube, ku ijuru mu lo gicu cual luego ari se byo tiene que hanyuma materializar en la bitegerezwa tierra kwigaragariza en ku isi mu mubiri w'umuntu Ahora rero ven ustedes cuando estas cosas murabe ibyo bintu comiencen a suceder, nibyatangura kubaho erguíos y levantad vuestras cabezas, muze murangamize murambika imitwe yanyu kuko ugucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike ni igihe cyo gukanguka kuba duhagurutse dukangutse imbere y'umwana w'umuntu kuba twiteguye kuko ugucungurwa kwacu ni ukuvuga uguhindurwa kwacu hamwe n'umuzuko w'abapfuye bizera kristo bizaba bigize iki bizaba byegereje habandanya havuga ngo kandi abacira umugani ati nimurabe ati nimurabe umusokoni n'ibiti byose umusokoni ni Israeli ibindi biti nabyo ni ayandi mahanga ibindi bihugu mu buryo bw'imwemo naho Israeli n'umusokoni ibindi biti nabyo ni iyindi migwi y'amadini ndetse turabona n'intambuko zitandukanye z'ishengero ry'umwami rero haravuga ngo iyo bitoshe murabibona mukamenya ubwanyu yuko gatasi kari hafi rero murabe insiguro acatanga nuko namwe nimwabona ivyo bibaye muze bamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi murabona ico bisobanura ko agatasi kari hafi bisigura yuko ubwami bw'Imana buri hafi ni mu gihe c'impeshi aho haba isarura kandi ni mu kuza k'ubwami bw'Imana hamwe no mu kuza k'umwana w'umuntu mu bwami bwiwe niho hahamagarwa hakegeranwa abatorejwe n'Imana bose kandi ni mu gihe c'umuhero w'isi kuko ni ku muhero w'isi niho umwana w'umuntu azorungika abamarayika biwe kugira bagire iki kugira ngo bakore isarura ry'ingano nk'uko biri mu mugani w'ingano w'ugwafu n'ingano mwumva ingene muri iyo migani Kristo yerekanye ukuza k'umwana w'umuntu yerekana kandi no kuza kw'abamarayika biwe yerekana kandi vyongeye no gusarurwa ukwegeranwa kw'abatoranijwe arizo ngano z'Imana abana b'ubwami n'ingene bazokwegeranwa ubutumwa bw'ijwi rirengaje nzamba aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami abatojwe n'Imana bose ko bazohamagarwa bakegeranwa kuri uno munsi wa nyuma rero mwumve ingene Kristo atubwira kuri ibi bintu bitegerezwa kuba ku munsi wa nyuma rero aravuze ngo ndababwira ukuri ab'iki gihe ntibazorangira ibyo byose bitarashika mu kwa kabiri tariki 28 mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu hagaragaye igicu c'ikinyegezwa ku ijuru aricyo cafotowe amafoto kandi carizwe mu buryo bw'ubushakashatsi bavuze yuko cari igicu c'ikinyegezwa kuko cagaragaye hejuru ku birometero 41 gifise ubwaguke bw'ibirometero 48 ku birometero 80 vy'uburebure igicu kinini cane kandi c'ikinyegezwa kuko uburebure cyagaragayemo nihoba akabombera kugira ngo habe ibicu kandi nta n'indege zigurukira ngaho hantu ni igicu c'ikinyegezwa
kandi yesu kirisito yavuze ku gicu c'ikinyegezwa cyari kuzogaragara aho umwana w'umuntu yari kuzoba yibereye. rero igihe iki gicu cyaboneka ku ijuru, Revera William Marion Branham yari yagiye guhiga ku misozi ya Tucson, Arizona, kandi we yaravuze ko yajanwe muri ico gicu. Yavuze yuko yabonye ngaho abamarayika 7, kandi nabo iyo yiharura nuko rero bari kuba abamarayika 8 muri ico gicu. None niki yavuze ku bijanye n'iki gicu hamwe n'abari bari ngaho? Aravuga ku rupapuro rw'amajana 39 mu gitabo cy'amatanijwe, yaravuze ngo, kandi mwabonye mwumvise yuko nababwiye ko umwe w'abamarayika yari yiyereza atandukanye n'abandi, bari mu mugwi wa batatu muri buri ruhande n'umwe hejuru. Ngaba turabafise hano. Ubu ni wa mugwi w'abamarayika abo yabonye. Bari mu mugwi wa batatu muri buri ruhande n'umwe hejuru, kandi uwo ari iruhande rwanje mparuye mpereye ibumoso ngana iburyo, uwo yari kuba umumarayika w'indwi. we yarakayangana cyane, kandi kuri jewe yari afise icyo asobanura kurusha abandi. Nababwiye yuko yari afise igikiriza yagifoye nk'uko ariko aguruka yerekeza mu buseruko. Nababwiye kandi ko yanzamuye yandugije. Rero nguyu niwe yari afise ikimatanije c'indwi. Ninde yari afise ikimatanije c'indwi? None umumarayika aratandukanye n'abandi, amababa yiwe yari yayashanje ariko araguruka. Aba bandi bamarayika nabo ni abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga, ariko uyu ni marayika aratandukanye n'abandi. Duhindukije ino foto tuyerekeza iburyo, aha imbere yacu turagira kino gicu c'abamarayika cacapuye mu maso h'umwami Yesu Kristo. Abamarayika ndwi nabo b'ibihendwe by'ishengero bashushanya ubwanwa bw'umwami. Marayika aratandukanye n'abandi, nawe ashushanya umushatsi wera w'umwami. Mwibuke yuko ivyo ari bishushanyo, ariko murabe ico ubwanwa bw'umwami busigura. Ubwanwa bw'umwami n'abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero. Umushatsi wera w'umwami nawo ni unamumarayika yaratandukanye n'abandi. Kandi nk'uko kugira habo gushitswa kw'igishushanyo c'ubwanwa bw'umwami, kugira ngo gishitswe, buri mumarayika ntumwe wa buri gihe vyabaye ngombwa ko aza ari mu mubiri w'umuntu agira ubukozi bwiwe ngaha ku isi. Nuko bityo harashitswa igishushanyo c'ubwanwa bw'umwami, kugira ngo hashitswe igishushanyo c'umushatsi wera w'umwami. Hategerezwa kuza n'umumarayika yaratandukanye n'abandi, akaza no mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma akagira ubukozi bwiwe ngaha ku isi. Uyu ni umumarayika afise ikimatanije c'indwi, kandi mu kuza kwiwe ku isi mu mubiri w'umuntu akagira ubukozi bwiwe, hazoba ariko hashikirizwa ku isi ikimatanije c'indwi. Hazoba hahishuwe ku isi rero ikimatanije c'indwi ku bijanye no gushitswa kwaco no ku bijanye no guhishurirwa kw'ikimatanije c'indwi, kugira ngo kibwirwe abahungu n'abakobwa b'Imana, ndetse hazoba hahishuwe ko no guhishurirwa ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko wa mumarayika nyene umwe yaratandukanye n'abandi biciye mu mubiri w'umuntu azoba ariko aragira ubukozi bwiwe ku munsi wa nyuma, mu gihe cyose ko bizofuro kamwe n'ikiringo c'ubwami ahera ha cane h'ingoro yiwe ny'ubw'impwemu. Kuko ni ngaho nihaza ku munsi wa nyuma, kandi ni ngaho ahishurira ibanga ryo kuza kwiwe. Ibanga ryo kuza kubona umumarayika aratandukanye n'abandi ni ibanga ry'ikimatanije c'indwi, kandi nico gituma we aje ku munsi wa nyuma mu mubiri w'umuntu agaragaye nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Rero tubandanye dusome hano, haravuga ati nguyu rero, nguyu hano, uyu mwitegereze niwe yamudugije, kuko
ivyo ni ibishushanyo uko ico ni igishushanyo cyo kunyakugwa ko batorerwa n'Imana ariho hazoba ari mu bukozi bwande ubwo na mumarayika yaratandukanye n'abandi. Nguyu rero niwe yari afise ikimatanije c'indwi arico namanya ari nk'ikibazo mu vyiyumviro vyanje ubuzima bwanje bwose. Amen. Ibindi bimatanije kuri jewe byari bisobanura n'ivyo, ariko mwebwe ntimwokwibaza ico kino c'indwi casobanura. Tubandanye rero ku rupapuro rw'amajana 83 n'amajana 484 ku iherezo haravuga, ndashaka ko mwandika ikindi kintu cabaye, kandi mwebwe nimwagera bwo mwumva ino kaseti yitwa ngo bagabo ni sangahe, aho muzokumva yuko no mumarayika yambere udasanzwe, abandi barabasanzwe, ariko uyu mumarayika we yari umumarayika adasanzwe, yari ari ibumoso bwanje mwa wa mugwi w'abamarayika mu buryo bwa piramide. Muzokwibuka kandi ko hari muri piramide ahari hari ibuye ryera ry'ikinyegezwa ritari ryanditsweko ikintu na kimwe. Muzobikwibuka kandi ko hari muri piramide ahari hari ibuye ryera ry'ikinyegezwa ritari ryanditsweko ikintu na kimwe. Abamarayika barandugije aho yarari imbere muri iyo piramide yari yakozwe nabo nyene ubwabo. Murabona, wewe yarajanwe ahari hari abo bamarayika, kandi igihe dufise ino foto natwe tukayihweza dushobora kubona yuko ngaho hari abamarayika 8, abamarayika ndwi b'ibiherwa by'ishengero hamwe n'amarayika yaratandukanye n'abandi. Amabanga y'Imana yarazwi gusa nabo. Kubw'ibyo rero amabanga y'Imana atayishuwe mu bihe byaheze kugira ngo ahishurwe mu gihe ca nyuma iki turiko turabamwo, gusa nibiciye muri umwe muri bo no washobora kuza kuno guhishurirwa biciye muri marayika yaratandukanye n'abandi, no washobora kuza guhishurirwa kuza kwa Kristo, kuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kuno mu marayika yaratandukanye n'abandi. Kandi mu kuza kuno mu marayika ku munsi wa nyuma kw'ishengero ryiwe niho ibanga ry'ikimatanije c'indwi rigahishurirwa mu ishengero ry'umwami, nuko rikamenyeshwa abagize umubiri wanga wa Kristo bose mu gihe cy'uruko bizimfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Iri banga ryatumye haba agacerere mw'ijuru igihe ryahishurwa mw'ijuru. Ubu rero mwitegereze, rirahishurwa, rigahishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo, rigahishurwa none mu marayika nyene afise ikimatanije c'indwi, ariwe ku munsi wa nyuma aza ari mu mubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa kugira yigaragaze ku ishengero ryiwe. Bino bintu byose biterezwa kubaho vuba, arihishurire ibanga rikomeye cyane ry'ubwami bwo mw'ijuru, ariko kuza k'umwami ku munsi wa nyuma no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Murabe ibyo Kristo yavuze ku bijanye no kuza k'umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma. Yaravuze, reka turabe, yaravuze ngo ariko umunsi canke iyo saha ntawe ubizi, niyo baba abamarayika bo mw'ijuru canke umwana w'Imana atari data gusa. Rero murabona yuko iri banga ryari rikomeye cyane kugeza ubwo atanumwe yari kumenya umunsi canke isaha. Kubera iki? Kuko Imana yari nyegeje kugira ngo ntihazagere n'umwe ashobora konona ugushitswa kw'iri banga ikimatanije c'indwi mu gihe ca nyuma. Ariko twumvise yuko bizoba ku munsi wa nyuma twisunze ubuvugishwa buri mw'isezerano rya kera hamwe no mw'isezerano risha, ariko bukaba butari bwashirwe ku mugaragaro buno buvugishwa. Ano mabanga yaranyegejwe ngaha mu buvugishwa butandukanye, mu migani yavugishijwe, yahanuwe, ndetse n'ibindi hamwe no mu bishushanyo, aho Imana yakoresheje abantu nka Yozefu umwana wa Yakobo, aho hari ukuza kwa mbere n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ariko iryo banga ntiryari bwahishurwa, nico gituma ritashobora gutahurwa. Murabe, ukuza kwa kabiri kwa Kristo
es con su nombre nuevo. aza mu izina ryiwe rishasha, kandi murabe Presentada la segunda venida de ukuza Cristo, kwa kabiri kwa José, kristo con un gushushanirijwe nombre muri nuevo, yozefu recibió afise izina rishasha cuando yarose igihe ascendió yicara al trono ku ntebe y'ubwami ngaho para ser el segundo kugira ngo abe en uwa el kabiri reino, mu bwami, en el imperio mu bwami del bwagutse bwa farawo. Recibió un nombre nuevo, yarose izina con el risha cual él iryo estuvo en medio de los gentiles. igihe yari ari mu bwoko bw'abanyamahanga, igihe yari ari mu mahanga, kandi igihe bene se bamubona bamubonye afise iryo zina rishasha ntibamenya yuko yari yozefu. Rero mutego gutwi mwumviriza ingene yari afise n'umugore w'umunyamahangakazi, kandi kristo mwumviriza ingene nawe afise ishengero ryo mu mahanga, ari we mugore del Cordero. umugeni w'umwagazi w'intama, kandi mwumve Ha tenido hijos n'ingene yagize abana biciye mu ishengero que ryiwe, son los escogidos aribo de Dios batoranijwe n'Imana uva mu gihe en edad. uja mu kindi. Ven como todos esos tipos murabe ingene ivyo y bishushanyo figuras byose se han ido cumpliendo, vyagiye y birashitswa, para el día posterior kandi ku munsi wa nyuma tenemos la promesa que turafise Cristo isezerano ko kristo vendrá azoza con un nombre nuevo. El nombre afise nuevo izina que rishasha, recibió izina rishasha cuando yarose ascendió igihe victorioso al yaduga cielo, yanahije y se mu sentó ijuru akicara en el trono ku ntebe de Dios. y'ubwami y'Imana. Y ahora Rero vean cómo mwumva el ingene misterio del séptimo sello, ibanga el ry'ikimotano ryo misterio cindwa ibanga rikomeye cyane ry'ubwami bwo mu ijuru es ni la segunda ukuza venida de Cristo, kwa kabiri kwa kristo, y es kandi su venida con ni un nombre nuevo, mu kuza kwiwe afite izina rishasha, kandi ukuza kwiwe kuza kwandi ukuza kwamara kw'isezerano umwe nyene yaza mu myaka 2000 iheze mu mubiri w'umuntu, ari we nyene yamye yigaragaza mu bavugishwa mu isezerano rya kera mu mugabane uhuye na buri ntambuko, umwe nyene yarokora ubwoko bw'Eburayo biciye mu buvugishwa n'Imana Mose, hanyuma yaje mu mubiri w'umuntu umwuzuro wose muri Yesu w'i Nazareti. Ubu wabaye mu b'inyama impuzu byo gushitswa ko kuza kwa mbere kwa kristo, gushitswa ko kuza kwa mbere kw'isezerano mu mwuzuro wose nk'umwagazi w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi biciye mu kimazi c'umubiri wiwe bwite ngaho ku musaraba i Karuvariyo, kandi ku munsi wa nyuma naho azogira iyindi mpuzu nshasha. Ku munsi wa nyuma azoza agaragaye, kandi azoza ku ishengero ryiwe ariyo ngoro yiwe ni Isirayeli yo mu ijuru, Isirayeli yo mu buryo bw'impwemu, nk'uko yaje mu kuza kwe kwa mbere kuri Isirayeli yo ku isi. Mwumve ingene bino bintu byose, mwumve ingene byose bigenda bisa bibangikanye, n'ingene ku munsi wa nyuma wewe azoba afise ku mpuzu ziwe no ku kibero hazoba handitswe iri zina, umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. Aje gute? Aje nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. Rero umwami w'abami n'uganza abaganza ntabwo ari izina. Kubw'ivyo rero izina wewe azoba afise mu kuza kwiwe rizoba rishushanya nk'umwami w'abami uganza abaganza, intambwe y'umuryango wa Yuda, inyenyeri icibatse mu gaturuturu. ni ukuvuga muri iryo zina harimo ibyitiriro byose bihuye n'ukuza kwa kabiri kwa kristo. Aho hari icitiriro umwana w'umuntu, umwana wa Dawidi, umwana wa Aburahamu, hamwe n'andi mazina yose y'ivyubahiro, ivyitiriro bizoba biri mu kuza kwiwe ku munsi wa nyuma. Nk'uko mwitegereze mu kuza kwiwe kwa mbere hari harimwo bino vyitiriro byose, naho nyene umwana wa Dawidi, umwana w'umuntu muvugishwa, kuko icitiriro c'umwana w'umuntu ni icitiriro c'umuvugishwa, kandi n'umwana wa Dawidi kuko niwe azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, niwe muragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi, umwana wa Aburahamu, kuko ni uruvyaro Imana yabwiye Aburahamu ko azogira. Mesiya yari kuzoza biciye
mu rubyaro rw'Aburahamu nk'umwana w'Aburahamu. Kandi ayo mazina yose y'ibyubahiro, ibyo byitiriro byashikirijwe muri we, mwitegereze, igihe we yaja mu banyamahanga, we yagumanye ibyo byitiriro byose, kandi we yajanye mu banyamahanga umugisha w'abana b'imfura wari uri muri Aburahamu, Isaka na Yakobo, muri Yozefu hamwe n'abahungu biwe. Uwo mugisha wose w'abana b'imfura yawimuriye ku ishengero ry'iwe ryo mu mahanga, kandi umugisha w'isezerano awimurira ku ishengero ry'iwe ryo mu mahanga, kandi abatoranijwe baronka ukuvuka bwa kabiri, aho baronka mpwemu wa Kristo, nuko bityo bakaronka umubiri wa teofaniya, kugira ngo hanyuma ku munsi wa nyuma baze baronke umubiri ufadika, uhoraho, uhawe ubwiza, uwo yadusezeraniye. Rero mwumve ingene vyongeye isezerano ko azoba ari se w'amahanga Aburahamu rishikirizwa muri Yesu Kristo, kuko biciye muri Yesu Kristo mu bihugu byo mu mahanga hazoba hari abazokwizera Kristo umukiza wabo, kandi bazoba abantu bazobaho ibihe bidashira. Muri bo mu kibanza ca mbere hari, canke ku mugabane wa mbere hari abatorejwe n'Imana, hanyuma abandi bantu basigaye bazoba banditswe mu gitabo, mu mugabane w'igitabo c'ubugingo, bazokwinjira mu bugingo budashira, hanyuma y'inganje y'imyaka 1000 n'urubanza rwa nyuma. Rero mwumve ingene mu banyamahanga Imana yari kuzogira isarura rikomeye cyane, kandi aho Imana yavuze ngo mwebwe ntimuri hanga ryanje, hanyuma mu isezerano risha ivuga ko muri ibyo bibanza canke aho hantu Imana yavuze ati mwebwe ntimuri hanga ryanje, yavuga abana b'Imana. Imana yari kuzogira abana muri ibyo bibanza, abahungu n'abakobwa b'Imana, abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Rero murabe aho Imana yari kuzogira abamazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, nubwo yabagize kandi no mu bwoko bw'Abaheburayo. Rero turashobora kubona bino bintu byose yakoze muri kahise, hamwe n'ibyo yasezeranye kuri uno munsi wa nyuma. Kandi iyo yaradusezeraniye uguhishurirwa, haba ku bijanye no gushitswa, nko guhishurirwa ku bijanye no kutumenyesha iri banga, ibanga rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru, ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Aje marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, yihishije mu mubiri w'umuntu, muri marayika ntumwa bw'umwami Yesu Kristo. Iryo niryo banga ryo kuza k'umwana w'umuntu, ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ukuza k'umwami nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Iryo nibanga ryo kuza k'uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi. Ukuza k'uno mumarayika aje ngaha ku isi, namwe uburinganire bwo ku isi, kugira ngo aboneke mu kugaragara kwiwe, biciye mu kugaragara kwiwe agaragariye mu mubiri w'inyama, uwo azoba afise kuri uno munsi wa nyuma, ari we ari marayika wiwe ntumwa. Turumvise ibanga ry'ikimatane c'indwi, ariryo banga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Iryo niryo banga rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru, kandi uko niko ryoroshe cyane rino banga.
mientras no estaba revelado, mu gihe ritaba rirahishurwa muy difícil. ryaboneka umengo riragoye, ryaboneka umengo riragoye cyane, ariko rimaze guhishurwa Todo sencillo. byose biboneka biciye bugufi byoroshe, kuko azoba ari mu buryo buciye bugufi ugushitswa kw'ikimatanije c'indwi, ugushitswa ko kuza kwa marayika yaratandukanye n'abandi. Y la señal kandi ikimenyetso del Hijo del Hombre c'umwana w'umuntu carabonetse ku ijuru mu 1963 kugira ngo hanyuma kigaragare ku isi umubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa, kandi agire ubukozi buhwanye al día posterior. n'umunsi wa nyuma, bahamagagwe begeranwe abatoranijwe n'Imana ku munsi wa nyuma. En su medida mu kuza kwiwe we azana ubukozi bwa Mose na Eliya y de Jesús hamwe n'ubwa Yesu. son los tres grandes ni ministerios. ubukozi buhambaye butatu bwasezeranijwe ku munsi wa nyuma, La manifestación mu kugaragara misterio mayor kw'ibanga rikomeye ry'ubwami de los cielos. bwo mu ijuru. Hemos visto el misterio mayor turumvise ibanga rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru, y lo hemos visto kandi en esta forma, twaribonye muri ubu buryo bworoshye cyane, como fue dicho, nk'uko byavuzwe ko el cumplimiento rizoba de rimeze, este misterio nk'uko del byavuzwe misterio ko mayor bizoba bimeze gushitswa kw'iri de banga, los cielos. iri banga rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru. Nos dijo el precursor yaratubwiye integuza de la segunda venida de yo Cristo, kuza kwa kabiri kwa Kristo, finalizando ya ariko arasozera urukurikirane del estudio de rw'inyigisho los 7 sellos. z'imatanije ndwi. Nos dijo, yaratubwiye después de traer toda nyuma yo kuzana uku guhishurirwa kose, yaravuze cuando prediqué Dios igihe en yavuga simplicidad, ubutumwa bwitwa ngo Imana mu kwicisha No sabía, bugufi, o sea, no comprendía. ntiyaraze no kuvuga ntiyatahura, no comprendía ntiyatahura no kuvuga ngo ntiyatahura burundu lo que significaba ico ese tema, iki cigwa casigura. y cuando kandi luego de igihe traer hanyuma todas esas yo conferencias, kuzana yo kuvuga buno butumwa bwose, Luego inyuma yo kugira bino bikorane byose, todo ese programa, igihe yabona Entonces uno mugambi dice no nteguro, hanyuma yaravuze we acerca yaravuze ku de la bijanye venida del Señor, no kuza ku que es mwami, en tal simplicidad ko azoba ari mu buryo buciye bugufi cyane kugeza ubwo tutagavye vyoduca hejuru vyirenganira, kuko en simplicidad. azoba ari mu buryo bworoheje buciye bugufi. Murabe ku rupapuro rw'amajana 42 yaravuze Noten bien el ati mensaje mwitegereze del tiempo neza del fin. ubutumwa bwo mu gihe c'iherezo. Este sello. ¿Cuál Kino es el mensaje del kimatanije, tiempo del mbega fin? n'ubuhe butumwa bwo mu gihe El c'iherezo? séptimo Ni kimatanije ¿Y qué es el c'indwi, séptimo kandi sello? kimatanije c'indwi La ni iki? segunda Ni venida ukuza de Cristo. kwa kabiri kwa Kristo. O sea que el Ni ukuvuga mensaje ko ubutumwa De la segunda venida de bwo Cristo kuza kwa kabiri kwa Kristo es el mensaje ni ubutumwa del tiempo del fin, bwo mu gihe c'iherezo, del día posterior. bwo ku munsi wa nyuma. Él nos ha We revelado yaraduhishuriye los 6 sellos, ibimatanije pero no bitandatu, dice nada ariko nta na kimwe yavuze del séptimo. ku kimatanije c'indwi, pero no dice nada de cuál, ariko nta na kimwe del yavuze séptimo sello. ku kimatanije El c'indwi, sello ikimatanijwe del tiempo del fin. co mu gihe c'iherezo. Cuando empiece Nicatangura, será algo completamente azoba ari ikintu secreto c'ibanga según la Biblia. mu mwuzuro Cuando nk'uko Bibiliya comience. ivuga, ni ukuvuga ngo igihe kizotangura. Y kandi cuando comenzó ni ryari catanguye el séptimo sello, vamos ikimatanije c'indwi. Reka compararlo con la primera reka venida de Cristo. tukigereranya no kuza kwa mbere kwa Kristo, kuko ikimatanije c'indwi no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero igihe hatangura kuza kwa mbere kwa Kristo, mwitegereze, Era un secreto ryari para banga los grandes sabios, kuri barya abanyabwenge bakomakomeye, ryari banga ku bwoko bw'Aheburayo, kandi su venida ukuza kwe kwariko kurashitswa avukira i Betelehemu Yudaya, ariko vino a estar en secreto iryo ryabaye ibanga kugeza igihe Yesu yatangura ubukozi y bwiwe. aún todavía Ndetse n'ico gihe encontramos que muchos turabona yuko no benshi comprendían batatahura ese misterio de la iryo primera banga ryo venida kuza de Cristo. kwa mbere kwa Kristo, cuando ariko igihe terminó su ministerio, yarangiza ubukozi bwiwe, encontramos turabona que ese ko secreto iryo banga que solamente conocían los ariryo apóstoles ryari rizwi gusa y los que n'intumwa creían en hamwe Jesucristo, n'abizera Yesu Kristo, luego hanyuma comenzó a ser predicado hatanguye kuvugwa mu isi yose, mu gihugu cyose cya Isirayeli, uhereye i el Yerusalemu mundo
hamwe no ku isi yose. Ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo rero, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo biravuga ngo n'iryatangura, igihe kizotangura azoba ari ibanga mu mwuzuro. None ukuza kwa mbere kwa Kristo kwatanguye ryari igihe umubiri ahari gushikiriza ukuza kwa mbere kwa Kristo, igihe uwo mubiri wari uri mu nda ya Mariya, aho niho hatanguye ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo. Kuko mu ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo inkumi yari gusama inda, iyo nkumi yari ngaho. Kubw'ibyo rero iryo banga ryahereye ngaho mu nda y'iyo nkumi niho ryatanguye gushikirizwa, ariko ryagumye ari banga kugeza igihe Yesu yatangura ubukozi bwiwe. Rero ibanga ry'ikimatane gishinzwe naryo igihe rizotangura, igihe kizotangura azoba ari banga. Kandi umubiri w'inyama igihe uzovukira ngaha ku isi, uzoshikirizwamwo ikimatane c'indwi, uzokwigaragarizamwo marayika yaratandukanye n'abandi, nuko rizoba ari banga. Uzoba ari uwo mubiri w'inyama uzoshikirizwamwo iryo banga kugeza igihe ikimatane c'indwi kizoba gishikirijwe muri we. Marayika w'isezerano, marayika yaratandukanye n'abandi, aje akigaragariza muri we, nuko iryo banga rizoba rihishuwe ku bijanye no gushitswa kwaryo, kandi rihishurirwa abatorejwe n'Imana. Ariko rizokomeza kuba ibanga ku basigaye bo ku isi, rizokomeza kuba rinyegejwe kuba ku isi, ariko rihishuwe ku batorejwe n'Imana, kuko rihishurirwa abatorejwe bo mu gihe cy'uburuko bw'imfuruka, ariko ntirihishurirwa isi yose, kuko bo ntibari imbere mu gihe cy'uburuko bw'imfuruka. Kubw'ibyo rero rikomeza kuba ribanga ukuza kwa kabiri kwa Kristo ku isi, hamwe no ku muntu wese ari hanze y'igihe cy'uburuko bw'imfuruka, hamwe n'ikiringo cy'ubwami. Abandanya avuga ngo mwumva aravuga ngo igihe ikimatane c'indwi kizotangura, ikimatane co mu gihe c'iherezo nicatangura, ndakuvuga ngo nicatangura azoba ari ikintu c'ibanga mu mwuzuro nk'uko Bibiliya ivuga. Ariko imbere yo kumenya ivyo, mwibuke mu Vyeshuwe 10 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku w'indwi, ko ku iherezo ry'ubutumwa bwa marayika w'indwi amabanga yose y'Imana azomenyekana. Turi mu gihe c'iherezo, ukumenwa kw'ikimatane c'indwi. Kuba Imana uheze haciye ingo uyu munsi, igihe nariko ndavuga ubutumwa nti mwicishe bugufi, mwibuke ko Imana ikorera mu bintu biciye bugufi. Mu by'ukuri sinatahura ibyo nariko ndavuga, ariko ubu ndabibona neza. Murabona, azoba ari mu buryo buciye bugufi cyane. Umuntu yokwiyumvira yuko ikintu gikomeye nk'uko cowishurirwa hari i Vatikani, ariko yamara aje nk'uko Yohana Umubatizi aje nk'uko upfuka k'umwami wacu hariya mu ruhongore. Murabona ni gute gitangura? Mu kuvuka. Ni gute kuza kwa mbere kwa Kristo kwatanguye? Mu kuvuka k'umubiri w'inyama, ahari gushikirizwa ukuza kwa mbere kwa Kristo. Murabe ingene hatangura ibanga ry'ikimatane c'indwi, kugendagenda kwigaragaza ngaha ku isi. Kandi mwitegereze, aravuze ngo Imana ishimwe, isaha iregereje. Aha niho tugeze, o bene data. Murashobora kubibona ukuri kwiyerekwa ry'Imana. Abamarayika ndwi banzaniye bavuye iburengerazuba, bari bavuye iburengerazuba bagana mu buseruko, banzanira ubutumwa muri iri joro. Rero ijwi rya wa muturagaro hamwe n'igikorwa cyari camuzanye, rero ijwi rya wa muturagaro hamwe n'igikorwa cyari cazanwe, byose byarahishuwe kandi birerekanwa ko byari vy'Imana. Mubyiyumvire neza, jewe sinarinzi ibyo bimatanijwe, byarahishuwe muri ino ndwi.
niyumviriye umuntu muri abo bamarayika ndwi, kandi ubwo bwari ubutumwa bwari gutegerezwa kuza, kandi abamarayika banzaniye ibyo mubyibuke. umumarayika w'indwi we yari udasanzwe kuri jewe, yanyiyeretse atandukanye n'abandi kurusha ubundi wese muri abo. nabonye ko bari bahagaze nk'uku mu buryo bwa piramide, nanjye nari mpagaze ngaha nk'uku. ni byiza, aha dushobora kubona rino banga ry'ikimatanije cy'indwi, kandi avuze yuko azoba ari nka Yohana Umubatizi, ndetse nko kuvuka kwa Yesu, no kuvuga ngo nko kuvuga kwa Yohana, ndetse nko kuvuka kwa Yesu, no kuvuga yuko ikimatanije cy'indwi gitangura nk'uko, hanyuma kikabandanya mu ntambuko zitandukanye kugeza gishitse ku musozo, ku iherezo. rero mwumva ingene kandi avuze ko uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi. avuze kandi ko yari uyu mumarayika, avuze ngo umumarayika w'indwi we yari umumarayika adasanzwe kuri jewe, yanyeretse atandukanye n'abandi, atandukanye na buri wundi wese muri abo. yaratandukanye kuko ntiyari intumwa y'igihe cy'ishengero, ariko yari intumwa y'ikiringo kinini, kandi intumwa y'ikiringo kinini iraruta intumwa y'igihe cy'ishengero. kandi mwitegereze, nimba byari ingirakamaro cyane kwakira intumwa y'igihe cy'ishengero kugira ngo baronke uguhishurwa kw'Imana kw'igihe cy'ishengero, aho Imana yarungitse buri marayika ntumwa, no kugira ngo bashyirwe mu banga wa Kristo. nuko rero kangahe cyane ku munsi wa nyuma kugira ngo dushyirwe mu gihe cy'ubuheruka bw'imfuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami, ni ngombwa, birakwiye ko twakira marayika atandukanye n'abandi agaragara mu mubiri w'umuntu, no kwakira ubutumwa bwiwe kugira ngo turonke guhishurirwa kw'Imana guhuye n'umunsi wa nyuma. kuko uguhishurirwa kose kwa buri ntambuko y'ishengero rya Yesu Kristo gutegerezwa kuza biciye mu ntumwa ya buri ntambuko. uko niko haje mu ntambuko ya mbere cyangwa mu gihe cya mbere biciye muri Pawulo, mu ntambuko ya kabiri biciye muri Irene, mu ntambuko ya gatatu biciye muri Marate, mu ya kane biciye muri Kolomba, mu ya gatanu biciye muri Lutero, mu ya gatandatu muri Wesley, mu y'indwi naho biciye muri Revera William Marion Branham, mu y'umunani naho biciye muri marayika w'Umwami Yesu Kristo. nuko rero nk'uko buri mumarayika yakiriwe n'umugabo buri gihe, niko ku munsi wa nyuma marayika w'Umwami Yesu Kristo nawe yakirwa n'abatorejwe n'Imana ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ubuheruka bw'imfuruka. kandi bari he abo mu gihe cya mbere bakiriye mutagatifu Pawulo muri Aziya ntoya? kandi bari abakiriye intumwa zitanu, bamarayika ntumwa batanu bahuye n'intambuko zitanu: iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu. intambuko z'ishengero rya Yesu Kristo bari mu Burayi, bari abanyaburayi abenshi muri bo. kandi bari he abakiriye marayika ntumwa w'indwi mu gihe cy'ishengero ry'abanyamahanga? abenshi bari muri Amerika ya ruguru. kandi bari he abatorejwe n'Imana bazokwakira marayika w'Umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ubuheruka bw'imfuruka? bari hehe? turi hano muri Amerika Latine na Karayibe, aho ibanga rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru rizokwigaragariza, rizoshikirizwa kandi rikamenyekanira, rikabwirwa abatorejwe n'Imana bo mu gihe mu ntambuko y'ubuheruka bw'imfuruka, intambuko y'igihe cy'ubuheruka bw'imfuruka, aho hatangurira ikiringo gishasha, ikiringo cy'ubwami, kandi bagahamagarwa bakegeranwa abatorejwe n'Imana bose biciye mu ijwi rya Yesu Kristo, biciye muri marayika wiwe ntumwa aduhamagaza iri jwi ringajya nzamba, nako kuvuga ngo inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, akatwegeraniriza mu gihe cy'ubuheruka bw'imfuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami, kandi akaduhishurira bino bintu byose byari byarasezeranijwe muri iki gihe cya nyuma, bityo akaduhishurira ibanga rikomeye ry'ubwami bwo mu ijuru, ibanga ry'ikimatanije cy'indwi, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu aciwe cyo kwisubiza ibyiwe. uko niko kuza kwa marayika yaratandukanye n'abandi, aje ku munsi wa nyuma mu mubiri w'umuntu, muri marayika ntumwa w'Umwami Yesu Kristo. haje marayika yaratandukanye n'abandi
ángel muri mensajero. marayika wiwe Su ángel ntumwa mensajero es marayika el wiwe verbo de ntumwa carne, ni umubiri w'inyama que estaría en el día postrero ubuzoba uri ku munsi wa nyuma ser instrumento kugira ngo abe igikoresho ca Kristo, ubuzoba hari ku munsi wa nyuma kugira ngo abe igikoresho ca Kristo, aho Kristo azokwigaragariza ku munsi wa nyuma nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. así de sencillo, Mu buryo nk'ubu buciye bugufi, así ego, de sencillo, mu buryo buciye bugufi cane, porque eso es kuko Dios. iyo ni en Imana simplicidad. mu buryo buciye bugufi. El velo de carne Umubiri w'inyama no es el grande. si wo ukomeye El grande cane, es igikomeye Jesucristo, ni Yesu el Kristo, que viene manifestado uwuza agaragariye en su velo de mu carne, mubiri wiwe en su w'inyama, ángel muri marayika wiwe mensajero. ntumwa. Por lo tanto, la Kubw'ivyo gloria rero y adoración es icubahiro para hamwe Él, no para gusengwa nuestro ntivyande Señor n'ivyo Jesucristo. mukundo wacu umwami Eso, Yesu Kristo. el ángel, Ico gituma marayika cuando Juan quiso adorarlo, igihe Yohana yashaka kumusenga yaramubujije, ntabwo yemeye ko amusenga, yaramubwiye ati senga Imana porque yo soy consiervo kuko jewe ndimugura na mugenzi wawe na mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana. Imana bari usenga. Kubera iki? Kristo yavuze ngo kuko abasenga data bukuri nibo data ashaka ko bamusenga, kuko el Padre sería adorado como data yari gusengwa gute? Muri mpwemu no mukuri. los verdaderos adoradores Abasenga data adorarían al Padre by'ukuri como en espíritu. basenga data gute? Mu mpwemu no Hemos mukuri. visto en esta Turumvise muri kano kanya ocasión el misterio mayor ibanga rikomeye ry'ubwami de los cielos. bwo mu ijuru. Que Dios le bendiga Ese Imana yobahezagira a cada uno de ustedes umwe wese muri aquí mwebwe presentes muri y a hano los televidentes. hamwe n'abakurikiranira ku mbonesha kure. Que Dios bendiga a los valientes Ese Imana del hijo de David, yohezagira intwari z'umwana wa Dawidi, y que Dios bendiga kandi ese Imana yohezagira a los cachorritos de león, a los niños abana b'intare, y a los jóvenes abana hamwe n'ugwaruka n'abakuze n'abatama nabo nyene. Kandi ase vuba Yesu Kristo umwami wacu yohindura imibiri yacu nuko lleve a la cena del akatujana mu Cordero, mazimana y'ubukwe como bw'umwagazi w'intama Él lo ha prometido. nk'uko yabisezeranye, mu izina rihoraho Del Señor ry'umwami Jesucristo. Yesu Kristo. Amen. Amen Y amén. kandi amen. Muchas gracias por vuestra Murakoze cyane kuba atención. mwateze amatwi mubikunze. Luego Ndasiga con bundi nosotros busha hamwe natwe al reverendo Revera Pedro Petero para kugira continuar y finalizar abandanye asozere nuestra parte. igice cacu. Nuestro hermano Bermúdez Mwenda Bermudezi no pudo estar con nosotros en ntiyashoboye esta kubana mañana, natwe muri kano pues ha estado muy gatondo ocupado kuko allá yarafatiriwe trabajando. cyane hariya ariko arakora, y kandi todavía no ha llegado, no ha llegado n'ubu todavía. n'ubu ntarashika. Así es que Nuko rero pido que le excusen. yasabye ko ngo mwihanganira, kandi Estará con nosotros aquí en azobana alguna natwe otra ocasión. ngaha ikindi gihe. Él ya después que estaba montado en Wewe el auto hanyuma tumaze conmigo, kurira mu modokari turi me kumwe, estuvo contando todo el yariko trabajo arambwira igikorwa cose yarafise hariya, que tendría que dejar kandi sin ko hacer, yategerezwa porque es trabajo atategerezwa kugenda de la atagikoze, obra kuko n'igikorwa y de n'igikorwa cyo mu murimo hamwe no gutegura ibikorane byose. Kubw'ivyo rero me dijo que si se yambwiye podía ko quedar, y yo le dije, bueno, namba yoshobora gusigara, yansabye uruhusha namba yoshobora gusigara. ndamubwira ati ni nuestro vyiza. hermano Pedro Aha rero se ha encargado mwene data de la parte Petero que hace niwe Miguel. aca akora ivyo Así Miguel que yari gukora. Nuko rero Dios bendiga a Bermúdez Imana allá, ihezagire Bermudezi hariya, y lo sigo usando kandi grandemente. bandanye kumukoresha Dios cyane. ha colocado a mi Imana lado yashize mu a nuestro ruhande hermano Bermúdez, mwene data el cual Bermudezi ari we una bendición ari grande umugisha ukomeye para cyane todo el pueblo ku ihanga ryose ry'Imana, latinoamericano, abanyamerika latine na Karayibe. y es una persona Kandi we que n'umuntu siempre está buri gihe trabajando. aba ariko arakora. Ore mucho por Miguel, Musengere cyane para que Miguel Dios kugira ngo lo Imana bendiga grandemente imuhezagire y lo cyane, use kandi mukoreshe cada día más, buri munsi, mukoreshe y le dé cada cyane, día más kandi fuerzas buri munsi muhe y ingufu más ánimo nyinshi cada hamwe día n'ishaka ryinshi para buri munsi kugira seguir trabajando más y abandanye más en la akora obra cyane de gose mu gikorwa Jesucristo ca Yesu en Kristo este día postrero. kuri uno munsi wa nyuma. Y cada uno de Kandi ustedes, namwe umwe wese muri mwebwe, a cada uno de ustedes que Dios namwe les wese muri bendiga mwebwe Imana ibahezagire cyane, kandi bakoreshe cyane mu gikorwa en cayo este día postrero. kuri uno munsi wa nyuma, Pues, kuko luego de recibir nyuma yo kuronka agakiza, la bendición grande para umugisha nosotros ukomeye es, cyane kuri luego de twebwe, trabajar hanyuma no en la gukora obra mu de gikorwa Jesucristo, ca Yesu nuestro Kristo, amado umukundwa Salvador. wacu umukiza. Trabajen Mukore con amor divino, mukoranye urukundo con todo rw'Imana nuestro corazón hamwe n'imitima yanyu y sin yose, limitaciones. kandi mudashizeho inzitizi.
porque vuestro trabajo en el kuko Señor ibikorwa mukorera umwami ntabwo ari iby'imfabusa, ni igikorwa para vida eterna. cyo mu bugingo Y budashira, los que reciben el beneficio kandi de vuestro abaronka trabajo inyungu z'ibikorwa son byanyu sellados para qué? Para vida eterna. baradomwaho ikimenyetso mu bugingo budashira. Ciega, o sea, el que cosecha. Ubusarura no para kuvuga ngo vida uwugenya eterna cosecha. asarurire mu bugingo budashira, kuko asarura iki? Abahungu n'abakobwa b'Imana, ingano z'iki z'ubugingo budashira. Byiza, Imana ibandanye kubahezagira, Imana ibarinde, kandi ubundi busha Revera Petero Ustedes. aha hamwe namwe.